Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane mu gisata c'amakuru arabana n'agateka kazi na muntu ndetse kandi tuze no kuraba kubiriko biravugwa mwiperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Ndagoye kazi rero murano makuru mwe mukurikirana amakuru yacu mwerere mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bisagara bigize igihugu cy'u Burundi, abarereye mu ntara zo mu manuko mu buseruko mu buraruko no mu burengero, abakurikirana amakuru yacu baherereye hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Mwese rero ndabahaye kaze muri ano makuru. Ni inkuru y'umubabaro ihejeje kudushikira. Ni ivyabaye ku Mutakura mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho amarira ari yose. Abapolisi baje batazambaye wame ngo ari umuntu barondera, niho rero binjira mu rugo rw'umwe mu bagabo tuza kubageza ko izina ryiwe. Inzu barabomagura yose ariko ntaco bayitoyemwo. Hanze aho rero hari abahungu babiri b'amahasa, abahungu b'uwo mugabo amaboko bari bashizwe amaboko yari hejuru. Umugabo aratakamba uti ntimunyicira abana ahubwo mwame ngo arabatumye. Uwarorongoye ico gitero c'abapolisi nawe acarasa mu mutwe y'amahasa abiri yiwe. Nimwe kandi bivugwa ko urwo rupfu rwagizwemwo uruhara n'umutegetsi yakomeye cyane rwo hejuru. Ni mu gihe kugeza uyu munsi bivugwa ko waru arongoye ico gitero n'ubundi yari umwe mu bategetsi bari begere cyane umuryango. Gusa igihari nuko umuvyeyi wayo Mahasa nawe yarazinanye cyane n'uwo mutegetsi. Yararonsakanya ko benshi mu baronsakanya ko kuganira nawe yababwiye ko yarondereye intumwa ayituma kuri uwo mutegetsi. Mu butumwa yamuhaye harimo ati warishe benshi n'ubwa mbere wishe Amahasa aya azoguhumira. Nkuko President Valentin Ndayishimiye yavuze ati uzokora ibindi vya byose ariko uzosibe gukora icaco kumena amaraso kuko amaraso arahuma. Amaraso rero iyaya Mahasa n'ubundi yaje kugaruka uyu mutegetsi nkuko tuza kubigaruka ko mu buryo burambuye byose ntuze gucikanwa. Nuko kandi tuza kubageza kubiriko biravugwa mu gisata c'iperereza. Rwose abakozi b'iperereza n'abantu batinyitse mu ntara zose z'u Burundi. Tugiye kubageza ko turaza kubageza ko urutonde rurerure rw'abakozi b'iperereza mu ntara zitandukanye abahagarariye iperereza. Bamwe bati iwabo ubuzima bw'umuntu ni ikintu gito cyane ndetse bamwe baragerageza kwisha kugira abanyagihugu ntibabamenye, ariko hari n'abandi usanga begerana n'abanyagihugu bikababera iyindi nzira yo guperereza amakuru mu ntara bajejwe. Hari kandi abavuga yuko amabi yose bashirwa ko ari bo baba batayakoze ahubwo baba babanje kuhabwa amategeko n'utwara iperereza mu gihugu hagati. Ngo rero bo iyo bafashe umuntu kenshi baca bamutanga Ibujumbura ko bamubatumye. Ibujumbura ngo rero niho bamenya ico bakoze uwo muntu. Ivyo kumwica kenshi bibera Ibujumbura, ngo niho harya rero umusanga umuntu wafashwe mu ntara imwe adasubira gutorwa irengero. Ngariko sukuvuga ko abakozi b'iperereza bose bera, ngo hari n'abafata umuntu kubera amatata afitaniye n'uwundi bakamwambika icaha co guhungabanya umutekano bamubeshera bakagira ko bakamwica. Vyose ntuze gucikanwa ni mu kanya gatoyi tukabageza ko ido nido. Ufyonde subscribe canke sabone rero ntibuteri wafyonda ko kugira ngo tujikanwa nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbiyo z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndagwaye kazi mwido nido yano makuru. Imyaka 9 iraheze. Hari kwigerekezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka wa 2015 Uburundi bwahimbaza imyaka 53 bwari bumaze bwikukiye. Ku Mutakuraho mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura yaramarira. Abapolisi nibwo bateye batazambaye wame ngo ari umuntu barondera. Niho rero binjira mu rugo rwa Pantaleyo Hakizimana. Inzu barabomagura yose ariko ntaco bayitoyemwo. Hanze Pantaleyo Hakizimana n'abahungu babiri biwe b'amahasa, Fredy Hakizimana ndetse na Frank Hakizimana bari bapfukamye amaboko ari hejuru. Nibwo rero se w'aba bana ariwe Pantaleyo yatakambye cyane ati ntimunyicira abana ahubwo wame ngo arabatumye. Uwarongoye ico gitero cy'abapolisi acararasa mu mutwe Frank na Fredy, hanyuma arasa na se Pantaleyo arasa n'umukozi wo mu nzu Fideli Habarugira.
agisohoka urupangu kandi umwe yararongoye ico gitero ahura n'umugabo yitwa Gerard Kanderenge yari aciye kuri iryo barabara ataha nawe nyene aba aramwishe. Uti wishe benshi ariko amahasa arahuma. Kugeza uyu munsi bivugwa ko warongoye ico gitero wagandagwa na General Adolphe Nshimirimana ariko nta cemezo dufise cavyo. Ico bikoze ayo makuru yarashikiriye umuvyeyi wayo Mahasa nawe yarasanzwe kandi azinanye na General Adolphe Nshimirimana. Mwishiramwe Fokode bararonsa akanya ko kuganira nawe arababwira ko yarondereye intumwa ahituma kuri General Adolphe Nshimirimana mu butumwa yamuhaye. No butumwa bwarimwo ishavu ryinshi cyane, harimo ati warishe benshi n'ubwa mbere wishe amahasa aya azoguhumira. Ubutumwa bwarashikiye Adolphe Nshimirimana nawe arishura ko atari we yamwiciye abana. Inyuma y'ukwezi kumwe gusa ivyo bintu bibaye, General Adolphe Nshimirimana yaragandaguwe nawe n'abantu kugeza ubu bataramenyekana. Akaba yaragandaguwe ku igenekerezo ya 2 kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2015. Mu rubanza ruheruka i Gitega, General Bunyoni yavuze ko nawe yahunze ijoro bari baje kumusaka kugira ntiyicwe nka General Nshimirimana. Ivyatumye benshi bibaza ko Bunyoni yashatse kuvuga ko abishe Nshimirimana babitumwe n'ubutegetsi kuko nawe yahunze abari barungitswe n'ubutegetsi kumusaka. Reka ano makuru yacu tuyabandanize ko ariko aravugwa mu rwego rw'iperereza, aho tugiye kubageza ko urutonde rurerure rw'abarongoye iperereza mu ntara zitandukanye ngaha mu gihugu. Ibi bikaba ari ivyashizwe ahabona n'ishiramwe Fokode riharanira agateka kazina muntu rirongowe na Pacifique nini nahazwe. Uti muri Fokode turakurikirana cyane amakuru y'abajejwe iperereza mu ntara kubera aribo bazi imbere mu bikorwa vyo kunyuruza abantu. Gusa ngo muri abo harimwo abandikira iryo shiramwe bavuga ko bahora babarenganya bagira bati twebwe nta muntu duhagarika tudahawe itegeko rya DDI canke se utwara iperereza mu gihugu hagati. Uti iyo dufashe umuntu kenshi duca tumutanga i Bujumbura kuba mudutumye. I Bujumbura rero ngo nibo bamenya ico bakoze uwo muntu. Ivyo kumwica kenshi bibera i Bujumbura, niho harya musanga umuntu twafashe adasubira gutorwa irengero. Ariko kuvuga ko twese twera, hariho abafata umuntu kwera amatata afitaniye n'uwundi bakamwambika icaco guhungabanya umutekano bamubeshera bakagira ko bakamwica. Aya niyo mazina rero tugiye kubageza ko yabarongoye iperereza mu ntara muri kino gihe. Reka dutangure mu ntara ya Bubanza. Mu ntara ya Bubanza iperereza rirongowe na Ponsier Bigiruhiriwe. Ponsier Bigiruhiriwe nta mwaka arakwiza mu burongozi bw'iperereza mu ntara ya Bubanza, ariko ikiringo ciwe cabayemwo inyuruzwa ry'abantu benshi bahavuye baburwa irengero. Bubanza kandi kabiza kwisonga mu ntara zinyuruza abantu bakaburwa irengero muri ino misi. Imbere yo kuja Bubanza, Ponsier Bigiruhiriwe yatwara iperereza mu ntara ya Muramvya. I Bujumbura ariyo meri ya Bujumbura, Elifazi Niyongabo niwe atwaye iperereza. Elifazi Niyongabo yarakoreye mu ntara nyinshi nka Kayanza, Mwaro, Muyinga ndetse n'ahandi. Ahaciye hose asiga amarira mu miryango. Kuvaga nywe kurongora iperereza mu gisagara ca Bujumbura, ibitigiri vy'abanyuruzwa vyaraduze cyane. Naho ahantu hari abenshi banyuruzwa bazira amatata asanzwe ariko bakambikwa ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Zimwe mu nguvu za Elifazi Niyongabo nukuba avuka mu Rutegama, akavuga ko kandi yoba yishikira ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu. Haraza kandi muri Bujumbura rurari harongowe na Vena Miburo. Vena Miburo na waramaze guca mu ntara nyinshi nka Ngozi, Cibitoke, Bubanza, Gitega na Cankuzo. Iminwe yiwe yuzuye amaraso y'inzira karengane nyinshi yanyuruje ntizigera zisubira kuboneka. Umwanya munini w'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Vena Miburo yatwara iperereza mu ntara ya Ngozi. Ico gihe ibara ryaraguye. Vena Miburo yaramaze abantu kuva agiye kuritwara muri Bujumbura rurari. Turafise amazina abanyujwe uyu mwaka muri Bujumbura rurari cyane cyane mu Maramvya kugeza ubu batarasubira kuboneka. Intara ya Bururi ikabita itwarwa na Ahmed Nabil Sindayigaya. Nabil Sindayigaya yaratwaye iperereza mu ntara ya Cibitoke igihe kitari gito. Ikiningo ciwe cyarabayemwe ivyaha bikomeye, kunyuruza abantu bakaburwa irengero, bene ibiziga vyinshi vyagiye biratorwa mu ruzi, bimwe biboshwe. Intara ya Cankuzo yo ikaba iperereza rikaba ritwarwa na Renova Ntungicimpaye. Uyu ibinyamakuru n'amashiramwe yigenga vyaramwenze ko cyane kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ntabwo ari we yatwara iperereza mu ntara ya Cibitoke mu gihe hariko haranyuzwa abantu benshi cyane cyane muri komine Mabaye, ahubwo watwara iperereza mu Cibitoke yari Isidore Nyandwi. Renova Ntungicimpaye we akaba
amaze gukorera mu ntara ya Nkabururi ndetse na Mwaro, aho yaciye hose bakaba bamuvuga neza. Intara ya Cibitoke yo itwarwa na Felix Havyarimana, uyu aramaze gukorera nawe mu ntara nka Muramvya, Bujumbura Mail ndetse na Muyinga. Uyu ahaciye hose hama havugwa abanyuruzwa bakaburwa irengero ryabo, aho mu Cibitoke Felix Havyarimana akaba asubiriye Isidore Nyandwi yakoze ibara mu mezi aheze y'uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Igitega hatwarwa na Vena Ndayishimiye. Imbere ya Gitega, Vena Ndayishimiye yakoreye mu Cankuzo. Umwaka weze Vena yaravuzwe mu inyuruzwa rya Haruna Mustafa, ariko abonye ko vyamenyekanye havuye amurekura. Avuga kandi ko ari incabwenge mu mabanga ajejwe, kandi ko ari umwizigirwa akomeye cyane wa Perezida Ndayishimiye anamucungiye General Bunyoni. Uyu kandi akaba akiri mu bashasha mu bikorwa vy'iperereza, nta mabi nawe aravugwamwo. Mu ntara ya Karusi ni Jove Cishahayo. Uyu we arazwi cyane kuko yakoreye mu ntara nyinshi, harimo intara ya Rutana, Makamba, Gitega, intara ya Rugi ndetse n'ahandi hose, kandi zose yazisizemwo amarira menshi cyane. Ku gatwe kiyo hari benshi banyurujwe ntibasubira kuboneka, n'abandi kandi benshi baborezwa igufa ku itegeko wewe ubwiwe aba yitangiye. Intara ya Kayanza iperereza rikaba ritwarwa na Leonard Ngendakumana. Uyu nawe aramaze kuvugwa mu ihohoterwa rikomeye ry'inyankamugayo y'amatongo yitwa Inosa barutwa nayo. Ihohoterwa ryatumye yitaba Imana. Leonard Ngendakumana nta yindi ntara tuzi amaze gukoreramo, gusa Kayanza ayibayemo hafi imyaka 4. Umuzo wiwe waragabanije umurindi w'abafatwa bakaburwa irengero muri iyo ntara. Mu ntara ya Kirundo ni Pepe Habimana. Imbere ya Kirundo kandi yarakoreye mu ntara ya Rutana. Mu Rutana yakuwe yagirijwe ihohoterwa cyangwa se torutira ry'umunyagihugu. Kuva agiye mu Kirundo yaravuzwe uyu mwaka mu inyuruzwa ry'umunywanyi wa Seneri muri komine Ntega yitwa Jeremy Niyokindi. Intara ya Makamba yo ikabitwarwa na Lieve Tuyishemeze. Uyu aracari mu bashasha bazwi neza, aramaze kurongora mu ntara za Muyinga na Ngozi. Mu ntara ya Muramvya hariyo Nikesi Mugande. Uyu nawe amaze amezi make mu burongozi bw'iperereza muri iyo ntara, inyuma y'imyaka ntara bamushinze mu myaka iheze. Nikesi Mugande yaravuzwe mu inyuruzwa ry'abantu cyane cyane yavuka mu Cankuzo. Kuva rero aje Muramvya aramaze kuvugwa mu inyuruzwa rya Edouard Ndayisenga, ariko twavuye turanga amakuru avuga ko yamupfungiye mu gasho k'iperereza i Muramvya. Muyinga ho ni Wilson Nzisabira atwara iperereza. Uyu nawe yaramaze igihe atantara ajejwe. Mu myaka iheze yarigeze gutwara iperereza mu ntara za Bururi na Bubanza. Ari mu bakozi b'iperereza bazwi nabi cyane mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero canke mu gukubita abanyororo mu iperereza. Akaba kandi ari ntaye nyinshi z'abantu bamuciye imbere yahohoteye bikomeye. Haraciye rero ukwezi agenywe Muyinga, ariko no mu gihe kigufi nk'ico haramaze kuvugwa uwanyurujwe akaburwa irengero ari we witwa Alexis Tuyishimiye yafatiwe mu Ruzo. Intara ya Mwaro ikaba irongowe na Mero Ntunzwe n'Imana. Kuva kirongoye igipolisi mu ntara, Mero Ntunzwe n'Imana yamye nawe azwi kandi nk'umuntu ahohotera abanyagihugu. Imbere ya Mwaro, Mero yatwara iperereza mu ntara ya Makamba. Ingozi iperereza ritwarwa na Godefroid Ntirampeba. Uyu nta byinshi azwi ko. Gusa imbere yo kuja Ingozi, Godefroid yatwara iperereza mu ntara ya Karusi. Godefroid yagize uruhara mu inyuruzwa ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza ku itegeko ry'umudandaza asanzwe Ingozi batazira poshene. Imana rakinze bimenyekana kare Sandra abona gukira. Naho ari we yakoreshejwe, Godefroid yarerekanye ubuntu mu ifatwa rya Sandra Muhoza. Mu ntara ya Rumonge akaba ari Regis Sibomana. Uyu ni mushasha mu barongo iperereza mu ntara. Mu gihe gito amaze mu Rumonge amaze kuvuga unyuruzwa ry'umuntu uyu mwaka kugeza ubu atazwi irengero. Ni mu gihe intara ya Rutanwa yo itwarwa na Kamatari. Uyu nawe ni mushasha mu byo kurongora iperereza mu ntara, ariko nawe akaba yarakorera iperereza mu gisagara ca Bujumbura imyaka myinshi. Kamatari kandi yarabaye mu bikorwa byinshi byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Nta mazina yiwe ahari ishiramwe Focode rifise akwiye gusa akabazwi cyane kwitazirano rya Kamatari. Mu Ruyigi hariyo Eliezer Manirambona. Uyu nawe yarakoreye mu ntara nyinshi, ari no mu bakera bakoze amabi menshi, kandi akaba avuga ko ari no mu basirikare bakoze ubwicanyi bwakorewe aba FNL imuyinga mu mwaka w'ibihumbi 2006.
igihano yaciriwe ntiyagejeje, yaciye asorwa impimba aja gukorera iperereza aho muri Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Eliezer Imanirambona yavuzwe mu nyuruzwa ry'abanywanyi babiri ba seneri muri komine Nyabitsinda aribo Ezekiel Ndabisenga ndetse na Aremeji Gahungu. Menshi muri aya mazina nayo abari barongoye iperereza mu ntara muri Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ngo birashoboka ko rero hoba hari abamaze guhindurirwa intara bakoreramwo. Uwomenya izina rya Mushasha mu ntara yiwe nawe ngo yobimenyesha muri ndondeza akabamenyesha, kandi babutse ko bano bantu bose batwarwa na Colonel Domitien niyo nkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati beshe bita DDI. Mu batwara iperereza mu ntara muri kino gihe hariho umwe gusa ifoto yiwe ngidafiswe ariwe Wisonzi Sabira atwara iperereza mu ntara ya Muyinga. Kuva kandi ngo Fokode itanguye gushira abona amazina n'amafoto y'abatwara iperereza mu ntara barabona impinduka mu nyifato za bamwe hari amazina y'abari barigize rurangiranwe mu kunyuruza abantu harimo nka Jovechi Shahayo, Venami Buro, Eliezer Imanirambona ndetse n'abandi. Akabona ko akariro k'ubukozi bw'ikibi kagabanutse. Hari kandi n'abandi ngo basigaye bagerageza kunyegeza rwose ingene banyuruza umuntu. Hari tubona n'ingendo, hari kandi n'ababonanwa ingendo nziza nka Reve Tuyishemeze Imakamba bafata abantu bakaca babajana mu butungane badatevye. Umuntu adahinduka aboneka abandanya kunyuruza abantu nka kera ngo ni Elifazu Nyonga barongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ni vyiza rero ko bamenya ko bacunzwe n'abanyagihugu nk'uko nabo bacunze abanyagihugu. Ngayo rero amakuru dagizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinira kugira ngo tuzicikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.